ntaragira ngo nturage ubuze gute ngo Simon ngo sindagira urumva ndamubajije ati waramurongoye aranavyara aracyari umupfakazi ashavuga ngo nturagira musanzwe aracyari umupfakazi ku mugabo we wa mbere ariko kuri jewe si umupfakazi oya no kuri wowe ntituragira eta civile ntituragira mariage none wumva ndacyari umupfakazi ivyo nivyo mwavuga kugira oya no kuvuga ngo tugomba filme twigire international tuje mu Rwanda muri Tanzania hehe tugende gukora bose ivyo nivyo no muri Amerika ndazi babashiki Sabbas style rimwe vyose no kuvuga ngo style yari yose urashobora kuyironka kuko ni business iyo tuvuze business ntitulimita ni iki kintu wo gifata gute akubwiye gute ambwiye ndabihoze avuze gute biratwengeje ni ukuvuga biraryoshe bimeze neza bashe umuhungu nakomeye nagomba nawe cyane yuko mpava nahandi jenyene ntibahave bagirane bagira nabi mukuri kwa Yesu wa muduga arashaka koko niba yaduhaye amahera y'iwabo niba yaduhaye amahera y'iwabo baremereye wa muduga urimo mumukomere amashyi so yatubijambo ati utamuhemukiye nawe ntazoguhemukira natwe turagusezeranye yuko turamaze guca muri byinshi abantu bamaze kutuza mu matwi nimuze tuzobaha $300 ku kwezi iza Samy urakora mugabo na muduguraro na Samy nini wapi twebwe turagusezeranye mzee ukibaho ukiri muri no business akagate kajya aka ko kwandika aka akichoka makaka zo kwandika kugeza twese twakumira twacu Bahuye kuno munsi twagize twasize hamwe kugira ngo tuhatimanye reka ngire ko ndabaheza kaze kugira ngo inyuma
ndamukushaka kuza Buja TV turi kumwe na Sabbas style. Ngo mwibaje kumwe n'umuhinde w'umurundi. Sabbas ni sawa? Ni sawa, turashima Imana. Uraberewe cyane. Merci. Iyi style ni yabaki? Ni y'abahindi wamaze kubivuga. Nanze ko ari ikindi gihugu. Sabbas kuba uri muri anniversaire Rukundo TV Burundi wiyumva gute? N'umunezero kuko naje kwifatikanya nabo umunezero aho basanzwe bariko barigina imyaka 2 iheze batanga ibikorwa byabo urumva merewe neza navyakiriye neza. Bigwa image yawe mu gihe ubonye abakinyi bashe gutumira abakinyi batandukanye bo mu mihinga itandukanye bo mu magroupe atandukanye. Ni image nziza kuko biragaragaza urukundo n'ubumwe kandi murabizi yuko twese hamwe birashoboka mu bumwe ico umwe adashoboye arashobozwa n'ubundi cyangwa ashigikirwa n'ubundi. Rero biragaragaza ubumwe, biragaragaza urukundo, no kuvuga ngo iyo turiko turaja ni heza. Sabbas ko tubona nawe akunda kugira evenement za filme keza abakinyi bakoranye ariko n'abakinyi benshi tubonamo nk'aba baja urarimita mu bantu baza muri rujya rubanza kwawe uba abikoko uba wasohoye cyane. Ndalimita igituma ndimita biba bivanye nico nifuza gushikako. Twebwe ntibari anniversaire kenshi kwari gusangira n'abakinyi. Anniversaire utegekanya na wewe? Tout d'abord JC Group niturashinga umugwi canke CTV ni filme zisanzwe iyo tugize lancement birakwiye. Sabbas style kubera iki kwambara style y'abahindi hakwambara imbega z'u Burundi? Sabbas style irimwo byose no kuvuga ngo style yari yose urashobora kuyironka kuko ni business. Iyo tuvuze business ntiturimita ni tuvuga ngo twibaza kuri culture yonyene y'u Burundi ahubwo tugira ikintu cyacu cyose gishobora kutwinjiriza akanoti. Sabbas iki kintu kibona gute kumva ushagura n'abakinyi batandukanye mugahurira ku kintu kimwe nk'iki? Ni vyiza nkuko nabivuze biragaragaza ubumwe, biragaragaza urukundo, en plus biduha akaryo keza ko kubonana kenshi bamwe tuba dukumburanye ntitwatwariruka kubonana. Rero iyo turonse ama evenement duhuza kuri twebwe nibaza yuko ni vyiza kandi bidufasha ikintu gikomeye. Sabbas ndagushimire cyane nizire ko ari kurindira nawe utegura ikintu nk'iki duhure tujye tunywe. Mbona ndagitegura ko ndagitegura mu buryo bw'iwanje kuko akazoze bose nyene pana hamwe haza abakinyi bawe gusa bizovana n'urubanza canke evenement nzo mfise. Merci bo. Murakoze. Samy Rukundo TV Burundi gize anniversaire y'imyaka 2 muri kumwe na boss wawe mwatubwiye byinshi twariye twanyoye ikindi kintu mugiye gutegura mu mwaka wundi uri imbere ugira gatatu n'icyaha nuko tugiye kujabuka igihugu tugiye kujabuka igihugu muje muri Amerika. Oya no kuvuga ngo tugomba filme twigire international tuje mu Rwanda muri Tanzania hehe tugende gukora bose ivyo ni no muri Amerika ndazi babashiki. Tumvise Samy avuga ko akeneye akarava kabisa rego nk'umukinyi wawe arongo ibikorwa vyawe ngaha asigaye agenda n'akadeplacement nako bigoye. Sinaho ikibazo sironka. Urabona Samy biramugora kwideplace hari akantu k'aka deplacement ari karasaba mu mugure nk'akamodoka kugira ibikorwa bigende neza. Rukundo TV bandanye no kugira icubahiro. Ibyo tuzobivuga nako natwe twivuga ko vyinshi ngaha. Tuzobigana ko na Samy arabizi. Ugitangura byagenze gute kugira ugitangura usohora amafaranga atinjira uba amafaranga yagiye ubwa mbere warasura ntiwinjize uba amafaranga asohoka arinjira ku kwezi? Nico nacyo bivuga ko gusa kugira ngo ndasoro niko ndabonye harimo ingabire muri bo kandi bashoboye cyane. Okay, imigambi ubona ufise ikomeye mu mwaka uri imbere ni yahe? Rindira Samy. Twashimiye cyane gose. Naje reka sigarane no. Imigambi ufise muri uyu mwaka wundi ugira gatatu ni yahe? Niko tworushiriza ibyo dukora cyangwa ibyo dusanzwe dukora kugira ngo tuteze imbere filime ndundi. Akajambo kuri bantu batangura business idashaka kunguka bakitangura ariko mu nyuma
ikaba ishobora kwevuriwa nk'aho mugeze? Ni kwihangana, kila kintu cyose gukora ni kwihangana. Baramukije? Ni sawa? Alvella ni bon? Na mahoro. Durenga muri anniversaire ya Rukundo TV Burundi, wiyumva gute guhurira hamwe n'abandi bakinyi batandukanye, twafunguye twariye ibintu byagenze neza? Iki kintu wo gifata gute? Akubwiye gute? Ambwiye ndabihoze. Avuze gute? Biratwengeje. Ni ukuvuga biraryoshe bimeze neza bashe umuhungu nakomeye. Akubwiye gute? Natwe buseriye gani? Twaryohewe. Nta na kimwe nuko nta na kimwe. Kutongereza mu kiganiro cyane. Ndamutongoreza he uyu mukizwa w'abandi. Abakizwa baratongozwa. Baratongozwa nyene ntibubaka. Abakizwa je nariganye n'umukizwa kuva mu wa mbere gushika mu wa gatatu cycle supérieur. Urumva icyatumenyesheje ko yatongozwa. Twagiye gukora exercice kuza kubaza neza ngo nibo baririmbana muri korali. Twe twarateye imituma ngo Yesu kwizina rya Yesu. Nisha Yesu namubonyesha. Ibyo nivyo wagize. Urumva byarashise Satani. Je rero nari gisizi imwe. Aba rero ntibatongozwa. Yakubwiye gutyaru? Oya twabihevye. Urumva turaryohewe byagenze neza ibintu. Yakubwiye muraryohewe? Yambwiye ko turyohewe. Ibyo namubwiye birakurengeye. Ibyo namubwiye birakurengeye. Birengeye abo byumviriza. Birakurengeye wewe, abo byumviriza ntibibarengeye. Okay, mwumva gute basi kuba muri mu rubanza? Jewe baza Alvella bazumishira kwanza. Je ndaryohewe cyane ko team ya Rukundo News ya Rukundo TV Burundi niyo team natanguye gukoreramo bwa mbere ntangura kuja muri ibi bintu bya rezo sosiyo rero nk'umwana wabo bari bantumiye kugira ngo shore kuza kufatikanya nabo mu munezero w'imyaka 2 bamaze bariko barakora. Alvella we azogira anniversaire ibikorwa vye ryari tuze kunywa no kurya. Shasi ndavyiyumvira ngira muzoza izobera rimwe na mariage ya Johari. Rimwe na mariage. Wavyumvise we ariko niko nafanya okay, uvuze mariage nibaza ko iri hafi ni Alvella. Afise umungu bakundanye. Jewe. Ari umuntu. Ari umuntu. Kwatambaza ndage. Rumamagariye. Ari umuntu twakora yanyandikiye twakwanye ikiganiro kuri anniversaire yawe ngo bakubaje ko bise umungu mukundanye gucurandaba. Uwo muntu ajambwira yarigambwira ngo simo uko bamubaje Alvella ngo bamaje ngo kafise umungu mukundanye ngashara kuraba ngo yakurabiye. Niko nafanya interview. Uwo muntu ndamwishure uko. Icingenzi nuko mse umungu niko mse mu fiance gusa. Okay. Reka ndeka kutambaza. Cyangwa genda kubaza. Reka muri mutamajirari na anniversaire ni ryari tuze kunya? Ejo kuwa kangahe? Kuwa kane. Ejo ni kuwa kane. Anniversaire yacu ni mpaka dukije imyaka 3. Turacyari mu mwaka wa mbere. Rero umunsi tuzokwiza imyaka 3 nizo tuzogira anniversaire yacu. Kandi tuzogira mu kirere. Mu ndege. Apa sinavuze mu ndege navuze mu kirere. Muri ndege nigendera mu kirere. Na ibyo bye n'umunyono turashobora kugira ngo mu nyoni turashobora kugira. Twebwe bazi kindi kibazo nakwishura ico cyane. Miseze twakubona keshi uri kumwe niwo muvuka ni hasa ryawe. Ubu keshi ndakubona uri umwe. Why? Sisi aragwaye rero butoyi ni wa mugwaje bakitaro. Vuze nti butoyi agwaje sisi ari ku bitaro ntashobora gutuma umugore wiwe twaciye tuba presenter butoyi na sisi niyo mpamvu tababona nga. We nawe ni ryari kugira uronka umuntu nk'uwo butoyi yaro. Ari hehe ko mutaza? Simakumenya hari ari yizi wenyene ndamufise. Numwemera none ko mutaza. Kandi imisi yategezwe kwiraba ko nta imisi wanje ni imwe ataraba. Muvuga izina? Ndashobora kumuvuga. None hari uwo dukorana, hari uwo nkubita. Hari uwo dukorana. Naho kabiri. Bose uramuvuga izina mugabo abantu benshi bizobatangaza ko bazotangaza. Namufise benshi wanga ko bakudoba. Sumwe rudende. Abantu benshi bizobatangaza kuko mutuzambona gusa invitation mkuru wa Sany na naka. Subiri wamalizie kidogo dakika moja tunamaliza. Dakika 2 au 3 ni sawa tu. Tunafika tunamaliza tunaklotiri. Basi kibazo cha mama tugende siku. Batara twari tara. Okay, uramaze kugerageza ko kina comedy stand up. None ntabyo wabonye no munsi. Ahandi nta ma video muri show zikomakomeye ndazibona zijya one man show
Okay, Fanny Liberty kuza muri anniversaire Rukundo TV muyumva gute hari abakinyi batandukanye ibirori byagenze neza uyumva gute iyo uhuriye ahantu nk'aha bara abakinyi batandukanye Ndumva neza biraryoshe. Liberty wewe uyumva gute biba ari ibintu byiza urabona abantu bose baranezerewe ko biri kose nta numwe ejo azoja kwica umuntu baranezerewe kandi iyo abantu banezerewe n'ikintu ciza cyane naje gituma natwe ntitworeka kwifatanya nabo. Anniversaire ya Truafa Company ni ryari mbazende anniversaire izoza haje igikorwa kirenze ibikorwa n'ubu birahari ariko birenze ubu ntibirenze bihari oya jewe igikorwa sinzi company we ngira ashobora kubona birenze aki igikorwa je nagikoze kigahera mbambiga gukora ikirenze kurutico je gituma rero anniversaire izoba ariko na cyane cyane habanje kuba ibikorwa binini kabisa muramugira imazu tu event twiwanyu mukarimita abantu batuzamwe wayi Tu event twaye wapi oya ahubwo twebwe ama event naho tuba tuzi nibaza guca zo bukajya tuba turi kumwe n'abafana niki ntabwo tuba tubizi ukira tukwegeranya abafana bose n'abagenzi ba filme mukora ikintu nk'iki igihe ntikiragera izogera ryari sindayizi mbwa kitogera rero nicagera tuzobabarira muri riri boy basi ni ryari ntiyaragera man ntiyaragera nta bikorwa biraza numva jema numva umenga kwigina insinzi urugamba rutarahera mbambona atari sawa so we still need to work kwera ko iminsi mikuru n'ubu tubishatse twofeta nejo twatuba tunamwese mugaca munywa mugabo nk'ubibaze season ya 4 ntibariko barayibona niko kantu ntogenda ntabajije kuko nimba hari amadeni muri ko mwishuzwa ndazi yuko season ya 4 umupfakazi season ya 4 ico kintu kirimo mubwira kajambo mubwira abakunzi ba Budget Today TV cyangwa abakunzi babakurikirana icyambere twebwe ubu ntitugisinzira imitima ntigitera neza kuva tuzi neza ko hari ibintu tariko turakora twiyemeje ico rero wumve neza ko turiko turakuragerageza kubitegura umuntu gitangura bazotangura kuyibona season ya 4 bihangane gatonyi kabisa itariki zingahe itariki zo mu ndwi za kwa mbere ariko uje kuvuga mu ndwiza iyo ndwi yagira ngo mu ndwiza ugasanga abakinyi oya ni itariki Rosenga azobari entre Rosenga cyangwa lokal azobari kuwa mbere saa 3 kuri Fanira Vino official mugire subscribe mube murabibwira n'abandi gateba abantu barayiheba bisanzwe kuyiheba byo ntitwabemera ko muyiheba Simon no ikintu tutarekura n'umufana iyo mpamvu rero bayumve niyo dutevye no kugira ngo tubategure ibintu byiza barayibonye ko season ya mbere hagati ya mbere ni ya kabiri haraciyemo umwanya kandi ya kabiri yaje iryoshye kuruta ya mbere ibyo turabyizera hagati ya gatatu ni ya kane naho hagira haca umwanya kugira ngo hazi birenze cyo gituma rero nta mpamvu yo kugenda ntibona agenda by the way kuko baguma batwereka ko turi kumwe baguma badutegurira ibintu byiza badushimira so I think n'abantu bacu ntibashobora kugenda ibintu byo gutevya abantu ariko si byiza na gato guteba rimwe na rimwe mu kwitangura iyo ugomba gusimba ahantu hanini uritangura cyane utitanguye ucugwamwo hagati ntuhasimba numva rero twe tuba dufise ibintu binini bisaba ko twitangurira dukore isi nico gituma rero twese uguteba ahubwo no gutegura twe turategura okay Liberty na Fanny haravugwa byinshi kubera film Umupfakazi abantu barakunze film Umupfakazi kubera iki film Umupfakazi menga yubakiye kuri mwebwe babiri gusa canke batatu Prison Break yari yubakiye kuri bangahe Prison Break La Casa de Papel yubakiye kuri bangahe ni benshi ariko mwebwe umenga muri babiri gusa abandi naho bava mu memura bandanye no filme rero ni mu myandikire sivyo twebwe ntindukina twenyene urabizi ariko story yubatse uko none niba tuko turavuga ku buzima bw'abantu babiri bahuye biba bibazo gute cha dushiramo ikomine y'abantu ntibikunda rero ni story nikiteye twe ntabwo nubwo dukina ngo twiyerekane twe dukora story duha abantu ikimenyamenya nuko abantu baba babikunze biba byabaye Fanny wararongowe na Liberty uracyari umupfakazi naragize oya naragira ngo nturaki ubuze gute Simon gusindagira urumva ndamubajije ati waramurongoye aranavyara
aracyari umupfakazi ashavuga ngo nturagira. Mu bisanzwe aracyari umupfakazi ku mugabo we wa mbere ariko kuri jewe si umupfakazi. Oya no kuri wowe ntituragira etat civile ntituragira mariage none wumva ndacyari umupfakazi. Ibyo nibyo mwavuga kugira. Nagira ni kugira kubyara kugira nagira ni kugira ubyare. Reka naco nzogira. Umva mu gihe filime numva kimaze guhinduka title. No, title ni hinduka. Prison Break wose nze ko wayiravye. Haragera igihe n'agasho bakakavamwo bagakinira hanze batari no mu gasho. Oya ni bari guce baguma mu gasho filime yose. No, fendofe barasubira mu gasho. Nta urabimenya yuko atazasubira ko umupfakazi. Nshobora kuzopfa kongera ko umupfakazi cyangwa whatever nkuko je dutandukanye azosugumuzwa n'umupfakazi. Oya mutandukanye utapfuye umva bari umupfakazi. Umupfakazi ku mugabo erega n'ubusa umupfakazi kuri jewe. Ni umupfakazi ku mugabo wiwe witwa Sabbas. Ico re azokwama n'umupfakazi kuri Sabbas. Kandi twe nitwiko turerekana umupfakazi nk'umuntu adafite umugabo ko turerekana challenge ziba ku mupfakazi nubwo yoronka umugabo kandi. Filimi zoguma ari umupfakazi cyo murashaka kuzana iyindi seri. Simon tuko turihuta. Okay nacho reka tuzosa tuganire duherukana kera ndabashimire cyane ariko nizere ko na mu anniversaire tuyirindire turindire ico kintu gikuze. Ndagutumiye muri anniversaire zoba igihe nzokubarira. Wewe na fete anniversaire yo gwawe ariko reka turindire ya company naje. Nzokuma fete yiwawe cyangwa y'umwana wawe. Bye bye, merci. Nana baje muri anniversaire akundi TV Burundi ni habose ni sawa? Ndashima. Ni sawa man? Yes, meze neza. Hari filme zanguma mbona inzu y'agakiza, hari indi shasha yitwa Nyibusa. Badman. Hari n'iyindi kandi iri imbere ya Badman. Yari inzira y'amazimwe. Inzira y'amazimwe niyo nariko mvuga. Inzira y'amazimwe irahagaze zanye Badman cyane. Tuko turakora hari ibintu byagoranye gato nicyo gituma inzira y'amazimwe itari kirasohoka ariko vuba cyane inyuma y'indwi zibiri izobisuye ku mwanya ndozirandayirekura rimwe mu ndwi ino ndwi twinjiyemo tuzoyireka ariko mu yindi kurikira guhera mu kw'icyenda izotangura gusohoka neza mugariko Badman izotangura gusohoka itariki 29 z'uku kwezi nyene k'umunani niho saison episode ya mbere saison 1 muzoyibona ejo kugera iguhe saa 3 z'igitondo izobishitse ko kuri chaîne ya Ntihabose TV. Ntihabose tunakona na Samy imigirana na Ntihabose na Samy hagaze gute? Samy ni nk'umuvyeyi ego ndamufata nk'umuvyeyi kuri Ntihabose TV kubera kugira dutangura ibikorwa byose niwe yagiye aradufata mu mugongo aratwereka umwongo uhuma n'umwongo udahuma. Samy ni nk'umuvyeyi kuri Ntihabose TV kubera niwe atweretse umwongo uhuma n'umwongo udahuma kandi aranadufasha aratuba hafi cyane mu bikorwa byacu byose. Bro we muri izo filime zose uri mu yahe? So zose ndazirimo. Kuri Badman wa kubeki Badman nabaze yuko ari amafaranga mabi mu kirundi cyiza turiko turayivuga. Asa gute ayo mafaranga mabi? So amafaranga mabi n'amafaranga ushobora kurondera mu nzira zitari nziza yani ari amafaranga ushobora kuronka aruko wishe umuntu kandi amafaranga naba ari meza nawe ucyo byumva rero ne kuta amafaranga mabi kuri jewe amafaranga kugira uyabone ubanze gukora ikibi ayo mafaranga ni mabi. Yes. Ntihabose ndagushimire cyane reka twindire ndabisa kuja kuri Ntihabose TV mukore subscribe murabe filme agakiza inzu y'agakiza hamwe na Badman iraje vuba. Ndagushimire cyane. Nawe ndabashimiye cyane kandi muragize neza cyane ko kutuganiriza kuri kuno mugoroba. Yego. Thank you very much. And you.